bakunda kuvuga ngo bitwa kumesa. Uno munsi bameshe bongira barakanyura hama baca bata muri puberi kuko sinzi ko mwabonye amafoto hari ukuntu abapfuye n'abatapfuye bose bari bamaze kwigiranizwa hamwe. Burya wowe ukomeye wabureze wapfuye ubupfuye waba wikoreye ukomeye nuko byari bimeze babashize mu kantu kamwe barabegeranya ku buryo ushobora kuvuga ati aba bantu kugira utore wapfuye n'utarapfa kiretse ubonye akubise ingohe gusa. Niba tuvuga ati umusikare w'u Rwanda aracakomera aracahumeka. Ariko kurundi ruhande mwumve yuko n'abasikare b'u Burundi barimwo abasikare apana b'abarundi inyeshamba z'abarundi zirimo Red Tabara irimo 5/5 twigwaneho irimo 5/5 M23 irimo 5/5 babanyukiye hamwe kuko mu biharuro byasohotse muri abo bafashwe baba detaye baravuga ati uri umurundi uri muri Red Tabara wewe uri mu M23 uri umutwigwaneho uri mu FNL nk'ubwo byo bagerageje kubidemontra bavuga ati ubu n'umunyarwanda byose muri make bamaze ku. Hari amakuru ariko aravugwa yuko ingabo z'u Burundi FDNB zoba arizo zigiye gucunga umutekano w'abene gihugu bo muri Mozambique. Ni igihe kinini cyari giheze ingabo z'u Rwanda RDF ariyo vyitwa ariyo iri kwiracunga amahoro n'umutekano muri kariya gace kariko kabera gasanzwe kabamwo canke gakunda gutegwa n'inyeshamba. Rero murabizi yuko igihugu cy'u Rwanda arico cyari kimaze y'imisi ariko biza kumvikana neza yuko u Rwanda rutoba rufise ayo mahigwe yo kuguma muri ako gace. Murabizi yuko no mu bihano byafashwe hari amahera bahora bahabwa mugabo agiye guhagarikwa kubera ko ibihano byafatiwe zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ku byo bagirizwa ku butaka bwakunga ibidazi benshi munamaze kumenya. Hari amakuru ariko aravugwa yuko ingabo z'u Burundi zoba arizo zigira zironka iyo mission yo kuza kugwanya uriya mutwe w'iterabwoba usanzwe uhungabanya umutekano ngaha muri Mozambique. Muri kino kiganiro turaza kuvyinjiramwo mu buryo novuga byimbitse kugira ngo turabire hamwe uko vyifashe muri Mozambique. Si ivyo gusa turaza kuyaga ku kindi novuga yuko kiho kirabonekana aho amavideo atandukanye ariko araca kuri zino mbuga ngurukana bumenyi cyane ayiyamiriza igihugu cy'u Rwanda. Ndavuga bo muri Mozambique abene igihugu bihaye amabarabara biyamiriza yuko ingabo z'u Rwanda RDF batoguma mu gihugu cha Mozambique. Kumbure nta uramenya byinshi gituma baba bariko barabiyamiriza icoba cabaye ariko byose turaza kubimenya mwa kino kiganiro. Turaza no kubabwira mu kinigano cyo kubashikiriza ibijanye n'imigwano ikirabera muri Minembwe hari mu Maho Plateau. Turaza kurabira hamwe ivyahabaye muri rusange ndetse turaba abasikare b'u Rwanda amaze gupfira kuri bino butaka narijya abatari bake usanga bapfuye abandi bafashwe abandi bakomeretse. Niyo mpamvu tubatumiriye kuza mu ma group yacu WhatsApp kuko turabasangiza ibiba byabaye nk'ibi. Ndibaza nuko biri kure cyane ashobora kubibereka nabafashwe ndetse n'imirambo ngaha burya biravanze by'abasirikare b'u Rwanda RDF ariko barapfira muri iriya misozi. Tutibagiye yuko haba harimo n'abakongomani. Rero uze muri link ya mbere muri commentaire winjire kugira uzoze turaguha amafoto n'amavideo y'ivyabereye ku mirongo y'urugamba. Jewe twa Codide Black ndagusabe ufite subscribe utarabikora kugira ngo biganiro nk'ibi bibandanye bibashikira atakibazo na kimere. Natangwa ndababwira ati burya rero ngo kashobotse ati gute mission yari yarahawe igihugu cy'u Rwanda ku manyanga. Umwe munsi hari amakuru karavuga yuko iriya mission abasikare b'u Rwanda barimo muri Mozambique igiye guhabwa igihugu cy'u Burundi maze FDNB akaba aribo baza gucunga amahoro n'umutekano muri burya buri ko FDNB murabizi yuko FDNB n'igisirikare cipanze neza kandi kimaze gukora byinshi si by'imbeshere. Bamaze kugarukana amahoro n'umutekano mu bice bitari bike haba ngaha muri Afrika ndetse Afrika hagati ndetse muri Afrika muri yose muri rusange. Murabizi ibihugu bagiye baragenda mu. Rero no munsi president wa Mozambique yaravye avuga ati izi nyeshamba bari barampaye kubwo kuzimpambira ko kunkangisha yuko bamfitiye video niko ndasambanya umumara yo mu Rwanda bashobora kwita hanze. Rero inyuma yuko inkunga canke intererano bahora bahabwa n'ibihugu vya Burayi ihagaze bigiye kugaragara neza yuko aravuga ati sije mbonye barabankuye ko ubundi bona inarabuze ukungiya. Rero niyo mpamvu
uno munsi ariko haravugwa amakuru y'uko ingabo z'ubundi zoba arizo zigiye kugarukana amahoro n'umutekano hariya muri Mozambique inyuma y'uko u Rwanda rufukujwe. U Rwanda kabisa mwumve y'uko rwirukanywe. Rero ikaze ni karibu mwa kino kiganiro tugiye kubana. Jean Tokodi de Black nababwiye ko muri link ya mbere harimwo muri commentaire ya mbere hamwe link bafasha kuja mu group yacu WhatsApp, ndetse tukabandanya tubaha byinshi kandi bigezwe. Turacabandanya tubatoreze eski aya makuru niyo canke nabariko barahovya, ariko ibice 60% nuko ingabo z'u Burundi arizo zoba zigira zije muri Mozambique gusubirira ingabo z'u Rwanda zari zimazeyo igihe kitari gito. Nababwira yuko mwitangazo ryasohowe na Ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe, Ministre w'ububanyi n'amahanga niko babivuga, yaravuze yuko ngo nyamba igihugu cy'u Rwanda RDF imyaka bamaze muri Mozambique ata kintu cy'akamaro bari bwakore baremera kuvayo canke baravayo, ngo kuko bizoba vyerekana yuko ibikorwa bakoze bitashimwe. Yongera ava kujanye n'inkunga canke n'ubufasha bahora bahabwa n'ibihugu vy'amahanga byahagaritswe. Yari govyo yavuga yuko ubufasha mbatacho bwari bumaze yuko ngo babugwiza ku ngicoro 10 ndaza babikurikiranye, mwarabibonye. Rero uno munsi novuga yuko ari bimaramare bidasanzwe kumva igihugu cy'u Rwanda cyari cyarihwabiye aba Mozambique. Uno munsi kaba kigira gitahuke inyeshamba zabo zose bakazijana mu gihugu wabo cy'amavukiro. Mugabo bobo nta kibazo kuko murabizi ko cyabarunka muri Kongo kugira ngo baze guhiga umugati canke umukate wa President Paul Kagame. Nta guhagara mu gihugu cy'u Rwanda, mwe muri ko murava muri Mozambique mwitegurira ingamba kandi zikomeye cyane mugiye kugwana mutazi abazitanguje. Rero novuga yuko ino nkuru tuzakomeza tuyibatohoreze tumenye ukuri kwavyo. Mugabo bigaragara biramaze kubonekana yuko leta y'u Rwanda yamaze gucika intege mu mpande zose. Uno munsi cari igihugu cishira imbere cyane mugo no munsi tiko turabona yuko bamaze koroha, bamaze kuja hasi, kandi nivyo birabonekana kabisa. Rero ukuri tuzokumenya uko imisi izogenda iragenda, ariko ingabo z'ubundi zo murabizi ko ziba ziri tayari kugira ngo zishobore kugabaniriza amahoro u Burundi bufise, bayagabaniriza ibindi bihugu bitayafise. Ndibaza aho mvuze ivyo biba bitahutse. Rero mwebwe mwese mudukurikirana turabijeje yuko aya makuru zo kumatuyoga korunono kugira ngo tubabwire ukuri kwavyo. Ikindi naco nuko abene igihugu bo muri Mozambique uno munsi bazinduriye mu mabarabara biyamiriza igisirikare cy'u Rwanda yuko batagikeneye mu gihugu cyabo gisubiri wabo. Aya nama video yagira cicikana ku mbuga ngurukana bumenyi ku bantu bafise amakenga canke bameze nka batoma. Niyo mpamvu muri commentaire ya mbere hariyo link muze kuza tubahe iyo video yerekana ukungene abakongoma aprito aba Mozambique bari bashavuye. Boneka neza yuko batari bishimiye umuzo w'izinyeshamba z'u Rwanda ngaha ku butaka bwa Mozambique. Rero mwumve yuko ibintu bitoroheye zino nyeshamba bari bararosa bo bihwabira, ariko kuri uno munsi novuga yuko bitagiye kuborohera. Ikindi twoyaga ko nikijanye n'inama President w'u Rwanda anyakubahwa Paul Kagame yakoze ku munsi wa hirya yejo, aho habonetse umusirikare w'umunyarwanda sinzi yamba yize mu Burundi yamba yiga mu Burundi munsi. Yaravuze ijambo ryambabaje, abakeneye iyo video twaza kuyirunda kugira ngo tuyibahe. Yaravuze ijambo ryambabaje, yavuze yuko ngo bakeneye yuko ngo abiga mu Burundi bo b'abanyarwanda ngo bokugwa mu Burundi ngo kubera mu kibazo ngo cy'umutekano ngo muke uri mu Burundi. Bantu b'Imana mukurikiranira hafi vy'akarere ababa mu Burundi, bien sûr muzi hano muzi muri commentaire tuyage kintu kintu nyamba mwarabonye video ko batayifise muze kuza muri groupe kugira ndayibahe mubone ngene umusikare w'u Rwanda yashitse mu Rwanda imbere ya President w'u Rwanda avuga yuko umutekano wo mu Burundi tifashe neza umeze nabi. Ariyo mpamvu ngo bakwiye kubashakira ayandi mashuri yo kwigamwo bakava mu gihugu cyo Burundi. President Paul Kagame ku mushambwa ati ico twamaze kwivugana na ministre niki kibazo rumva isigura yuko ari ibintu bari barateguye, ariko nta wamenya. Mugabo ndazi yuko mu gihugu cyo Burundi n'impumyi itazi kuraba iri kirakoresha amatwi ravuga ati ahantu hari umutekano. Ivyo rero nta guhengeshanya, turabizi kandi turabihurizaho. Rero abariko baragenda bavuga abasevye igihugu mu Burundi ngo nta mahoro bufise,
nobabwira yuko ahabwo bo nyene bafise ikibazo cyo mu mutwe kubera ko ni babandi vyera babibona ivyirabura. Ariko rero mwumve yuko ibintu bizokomeza kuba abana bibi birure, kuko nyamba uno munsi ku discipline twe tuza abasikari bagira akaba twumva umusirikare afata ijambo akaza kubesha ngo nta mutekano nta bikini biki, cha tubona yuko bose bamaze konka kwibere ry'abasazi, niko novuga bose amabere y'ibisazi, ku buryo abatuma basara no mu mwanya utari uwo gusara, nkuko twabonye no musikari w'igihugu cy'u Rwanda ariko arasara avuga yuko ngo muwonde ngo nta mahoro ahari nta n'umutekano uhari. Nobabwira yuko ivyo bintu vyambabaje s'il vous plaît, ariko reka tuzokomeza tuze turababwira ukuri kose ko vyifashe ko bigenda, ariko ndabahe amatsiko cyangwa ndabatera amatsiko. Iyo nkuru ya Mozambique turaza kwiga ko bukiye kugira ngo dushobore kuyibazanira kandi twamaze kwiyungurura mu buryo budasanzwe. Rero ikindi nobabwira nuko muri Minembwe imigwani mazi imisirikira, muri Minembwe ku buryo budasanzwe. Niho amafoto n'ama video yuko birabahari ya mu Minembwe abenshi ndazi ntimurayaronka, kaze muri groupe ndabereke ukungena inyeshamba z'u Rwanda zakubiswe, bazirashe, bazibabaje ku buryo vuga ati eske aba bantu bakubiswe n'amazombi nibivejuru vyaje birakubita bamenye bitwama bisubira indani. Rero urahawe kaze mu groupe yacu WhatsApp, link niyo ya mbere muri commentaire kugira ngo winjiye mu groupe WhatsApp yacu mu gihe utari muri BM4 news nime. Mugabo uri muri BM4 na BM4 please urashobora kwinjira kuko turatandukanye uzoza biraca muri ano ma groupe WhatsApp. Rero wumve ikisikere cy'u Rwanda bagicutse hariya mu Minembwe, bongera baragicuka umuntu atariko aremera kuza hano kugira ngo tumwereke ingene bimeze, uwo muntu yacerewe. Kaze mu groupe yacu WhatsApp tukwereke ukungene inkotanyi bazivuniye mu mavi, inkotanyi bazivunye bazimenya amaso sinibaze ko ari n'abarundi beko bararasa zino nkotanyi uku, kuko byo bavyekane ko bariko barabarasana ishavu canke inzigo. Mugabo turaza gutohoza neza ababarashe, nyambari wazarendo yabarashe tubimenye, nyambari FARDC yabarashe tubimenye, nyambari ibu yabarashe. Mugabo umuntu yarashe abasikere b'u Rwanda, ico ndababwira cyo n'umunyenzigo, kuko uburyo yabarashe abamena imitwe, uburyo yabarashe n'uburyo novuga ko budasanzwe. Rero muze kuba don't miss muze kuba hafi kugira ngo mushobore kumenya canke muze kwibonera ukungene inyeshamba z'u Rwanda bazimeshe. Agaterume abarundi bakunda kuvuga ngo bitwa kumesa, uno munsi bameshe bongera barakanyura hama bata muri pobere, kuko sinzi ko mwabonye amafoto, hari ukuntu abapfuye n'abatapfuye bose bari bamaze kwigiranizwa hamwe. Burya wowe ukomeye wabureze wapfuye, upfuye waba wikoreye ukomeye, nuko byari bimeze, babashize mu kantu kamwe barabegeranya ku buryo ushobora kuvuga ati aba bantu kugira utore wapfuye n'utarapfa kiretse ubonye akubise ingohe gusa. Niba tuvuga ati umusikare w'u Rwanda aracakomera aracahumeka. Ariko kurundi ruhande mwumve yuko n'abasikare b'u Burundi barimwo, abasikare apana b'abarundi, inyeshamba z'abarundi zirimo. Red Tabara irimo 5/5, twigwaneho irimo 5/5, M23 irimo 5/5, babanyukiye hamwe kuko mu biharuro byasotse muri abo bafashwe baba detaye baravuga ati uri umurundi, uri muri Red Tabara, wewe uri mu M23, uri umutwigwaneho, uri mu FNL. Nk'ubwo byo bagerageje kubidemontra bavuga ati ubu n'umunyarwanda, byose muri make bamaze kuba babidemontra. Rero mwumve yuko hariya mu misozi ibintu ko biraba bidasanzwe, hariya mu Minembwe mwumve yuko umwana w'u Rwanda ariko arahatikirira mu buryo budasanzwe. Mwumve yuko amarira ikiranga abamama b'u Rwanda cyangwa b'abanyamurenge, ikibaranga nuko bagoma bashoka amarira ku matama, kuko bariko barakubitwa, bariko barababazwa, bariko baricigwa abana mu buryo budasanzwe. Bano bana ariko apana bose ababifadikanyije nuno mutwe w'inyeshamba z'u Rwanda nibo bariko barahura n'ibibazo, nibo bariko bararira. Nukuri ni ibintu biteye agahinda, n'ibintu bibabaje. Rero ku bantu mufisa akanya muze kuzotugwa abantu neza mu group kugira ngo dushobore kurabira hamwe ico ndoza ndafata umwanya nugura ama group kugira ngo dushobore kuyagira ibitekerezo, ivyiyumviro, kandi nababwira umuntu afise ubusisanguzi kanaka abona yuko ari ubutumwa bwofasha abandi, arashobora kutwandikira tukamubwira uburyo yikora makaduha audio hama tukayisangiza abandi. Ni muri audio iri hejuru y'iminota
10 niyo twakira kuko nibo busesanguzi buba bukwiye. Rero reka ndabatera amatsiko ndababwire yuko nza kubatembereza Minembwe, ndabatembereze Mikenge, ndabatembereze Point Zero, hose muzi yuko ibintu bitoroshe kugira nze kubazanira inkuru iri hamwe kandi yuzuye, ndetse ndanababwira n'ibiharuro by'abaha abasize ubuzima byinshi n'ivyahafatiwe. Rero mwumve yuko imigwano igikomeje, imigwano yacakomeje ku buryo budasanzwe. Rero wose dukurikirana ntuze gutangwa mu biganiro byacu kugira ngo uzurironkera ibintu nk'ibi. Rero